inshuti bagenzi muriko murankurikira ndabaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Mu biganiro biheze twagiye tugira kuri runo rubuga, hariho benshi vyaryoheye baca baransaba yuko nobereka ingene umuntu ashobora gushiraho urubuga rwa YouTube. Reka ndabereke intambwe 10 ushobora gukora kugira ngo ushireho urubuga rwa YouTube. Reka uno munsi tugire intambwe 2 muri 10. Intambwe ya mbere uragenda muri Google, kugura navigateur, reka ndabibereke. Uragenda ukugura navigateur yawe, yaba ari Microsoft Edge canke ukagenda muri Google Chrome, ukagenda nko kuri Chrome iyo ariyo yose, wandikemwo Gmail akaburungu com. Jewe nari mfisemwo nisanzwe mfise email, ariko intambwe ya mbere ni ugucreya email. Reka rero turabe ingene dushobora kugira, reka mbanze mvemwo. Ndayikuramwo uku. Okay. Intambwe ya mbere uragenda muri Google uku, ukandikamo Gmail akaburungu com. Hano uri gukoresha ordinateur, ucushikira ahantu hameze uko. Ni kuvuga intambwe ya mbere ushiraho email yawe. Ngomba ndabereke ingene tugira email. Uraraba yuko iri mu rurimi wumva, nimba ari Igifaransa, nimba ari Icongereza ngaha, nimba ari baravuze ngo Ikirundi kirimo muri Google mugabo sindabona muri ntabwo muri izi bakreyamo email ruboneka. Ikirundi ntikiboneka, bacita rundi muga ntikirazamwo. Reka tuyishire mu Gifaransa. Dukora iki? Aha ntituja guconnectamo kuko nta email turagira. Dukreye konte, ni ukuvuga bababwira ngo wugurure email. Ukavuga uti hariho email ziri ubwoko butatu. Hariho email yo gukoresha wewe nyene, hama hariho iyo ukoresha umwana, ni ukuvuga umwana akwije imyaka 13 aba yemerewe gushiraho urubuga rwa YouTube. Ko hariho application bita YouTube Kids, iyo nayo ni y'abana bakwije imyaka 13, canke email ya entreprise canke ku kazi. Jewe rero no munsi ngira ndabereke ingene ushobora kugira YouTube yawe, si yo ku kazi, uca ugira pour mon usage personnel. Ngira ndabahe ni wiyumvira izina. Nk'ubuye dufata, urashobora kuba ta zina riri mu mutwe, ukiyumvira ishene ishobora kuba yogira izina izina rya wiyumviriye, izina ryo kuri iyo email. Jewe ndabahe iyo nshobora kuzohora ndabigishirizako ivy'ubuhinga nyene, canke nshobora kuzoyishira mu rurimi rw'icongereza, yitwa Infolove. Izina ndayise prénom, no bavuga ko ari facultatif, suivant. Umwaka uba wavukiyeko, ni ukuvuga ari iwawe cushiraho izina ryawe, ariko jewe ndiko niyumvira itariki 1 y'ukwambere mu 2000, umwana wa 24 ubuye abakuze yemerewe vyose. Jare umugabo, umugabo yavutse itariki 1 y'ukwambere 2022.
hama suivant. Barampaye ama adresse nshobora kwiyumvira nkakoresha canke donc bampaye proposition muga jewe muri izi ushatse ushimamwo imwe, reka jewe mfate yuko ntayishimye ngire yiwanje, ndayite info love hama suivant. Bambwiye ko idashoboka, mu gihe idashoboka bisaba ko ushirako igiharuro nca nshiramwo igiharuro nipfuza, reka nce nshiramwo 2000 sivyo ko na premier janvier sinzovyibagire. Voilà, barambwiye ngo nshiremwo mot de passe, nca niyumvira mot de passe nshirako, ukaca uyisubiramwo, hama mot de passe ni akabanga, ni igiharuro kabanga canke ushiramwo vyo vyiza ushiramwo urudome rukuru, intome ntoya, ugashiramwo ibiharuro, ugashiramwo n'ibiki ku buryo ata muntu yopfa kuyinjiramwo uko yiboneye. Hama barashobora kukubwira ngo nushiremwo email de récupération mu gihe iriya yokwanka iyindi wokoresha, jewe nca ngira ngize ignore, ya mail ngiyo iraje baca bagira ngo suivant, bakakubwira ngo usome amategeko yose ya Google, ndayemeye dufate ko nayasomye yose. Email en tant qu'infologue, continuer en tant qu'infologue. Reka ndayikoresha nta konti nshizeko. Aha ndi muri email. Email rero urabona baraguhaye ngaha baravuzemwo akantu k'akabaza, vyumvikana yuko bambwiye yuko itari sécurisé kubera nta email nashizemwo yindi, reka mbe ndakihojeje. Voilà, email ukaba urayishizeho, ni ukuvuga intambwe ya mbere urayihejeje kugira email. Ingene bashobora kugira email ikore neza, ikora vyose, bifata umwanya utari muto, ariko ibi nyene reka abe arivyo nca ndabereka, nzoza ndaberekera kuri iyi chaine. Iyi chaine nyene tuza gucrea, turashiraho urubuga rwa Infolove, hama muzoze murarukurikirana vyose tugenda turabirabirayo, hama yaba email tuyigire neza uko bisabwa, yaba ari ya chaine YouTube tubigendereko vyose tugende tujanye. Ya mbere tukaba tuyihejeje yo gushiraho email. Email mwayibonye ingene bashiraho, hama igisigaye nuko duca tuja mu ntuze ya kabiri, intambwe ya kabiri. Email nababwiye ko nzohora ndabafasha, tukaja kuri chaine tugomba ducrea, ngomba ndabashireho urubuga muzoze murarukurikirana, tugende turaduga gushika naho dusaba ingene amahera aboneka muri Google, nkabereka ingene tuzoteba tukayimonetiza, amafaranga akaza, ndabereka ingene dushiramo konte, n'ingene ayo mahera ingene tuzoza gushika naho turonka amafaranga. Muze murakurikirana. Intambwe ya mbere nababwiye ko tuza kubikora mu ntambwe 10. Ubu rero tuce tugenda ku ntambwe ya kabiri yo kugira ngo dushireho urwo rubuga rwa YouTube. Reka tugende ku rubuga rwa YouTube. Ubu ndafise nakoresheje Google Chrome,
nugurure ngaha iyindi nandikemwo YouTube. Mhm. youtube.com. Okay. Okay, murabona ayo ngize kreye, murabona okay, ugize kuri kreye baba bagomba kukubwira ngo ingene ushiremwo amavideo. Natwe turacari murabona ya email yacu, iyo ugiye kuri YouTube burya iminsi yose uzoja kuri YouTube uzomenye yuko ufisemwo email. Namwe nimwagurura munaja kuri YouTube ku mashini canke muraza kubona email yanyu iriyo. Dufise ya email ngaha, turagomba duce tugenda ngaha muri YouTube Studio, batubwiye ngo voici comment comment les autres font. Okay. Mfise izina nayise Enfolove. Barambwiye identifier yo kwitwa, sivyo? Jewe nshaka ndayite Enfolove nyene mugabo ahangira ndahashira izina ndayiste mu majambo agitse kugira izoboneke neza. Enfolove. Identifier nayo ndayishire mu majambo matoya. Enfolove. Identifier no kuvuga ukuntu tuzoyita. Ishene YouTube ngaha ndiko ndayikreya nafyonze hahandi ngira mwahabonye nca nja kuri YouTube Studio. Barambwiye ngo turondere image ya Enfolove. Nukuvuga ico nobabwira nuko ishene YouTube bimeze neza, donc uba wayirondereye izina rishobora kuba ryozana abantu hamwe uzoshiraho ibintu bijanye. Donc Enfolove ni izina nari nararondeye kuva kera, rifise ni blog nari narakoze iza irarangira abantu ivyo ahari ubuzi, ngira ngo donc ni chaîne ntivyari bihasanzwe, nari mfise blog yayo, hasigaye yuko ndabashiriraho chaîne YouTube niyo yari isigaye, ngira hari benshi bamaze kuronka ubuzi kubera iyo blog nabashiriyeho yitwa enfolove.org. Ubu rero bambwiye ngo dukreye chaîne YouTube. Gukreye chaîne YouTube nababwiye abasigaye iki, gushiraho ifoto yayo canke logo. Reka tuyikreye chaîne YouTube, kuvuga ko tuyishireho chaîne YouTube. Ivyo bindi turabigira mu nyuma, munkundiye reka tubikore. Wow, chaîne YouTube twahejeje kuyikreye, mwayibonye? Barambwiye ngo tuze ngo muri YouTube Studio. Voilà, nta mu abone n'umwe ahari, ndakeneye yuko mwiyabonesha kuri chaîne nabahaye bita Enfolove. Chaîne yitwa Enfolove. Utayizi, utayishobora kugira uyitore, uragenda ukandikamo muri ntuzi ukandikamo youtube.com. Naberetse ingene mugaca mugira akabare, hama arobase, kakari twagira ntuze ni arobase imagiskile Enfolove. Ndabibashirira ngaha muri description kuri chaîne ya Kazabukeye, hama namwe muraza kugenda kuri iyi chaîne muyiyabonesha, ubona ko ata muntu n'umwe arajako. Wewe wayiravye ubwa mbere niwe woba watanguye kuyikurikirana. Tugira entre iyi video yanje muce muyihanahana. Aha hantu dukeneye ko
tuzokwiza abantu 1000 tugaca tubereka ingene tuyimonetiza. Nta muntu n'umwe arajako nimba ari wewe wisanzeko hariko abantu n'abatanguye kubonana n'iyi video. Iyi rero ukuntu tugiye kubikora ni gute rero? Tugiye kuyiduza, ni ukuvuga uza ufata iyi video je nakoze nkayishira kuri chaine ya Kazabukeye, uca uyiha abandi bagenzi bawe mu magroupe n'ahandi, tuyiduze ishike ku bantu 1000, ndabereka ingene tuyimonetiza. Chaine ya Kazabukeye yoyo iri mu kuba monetize, ariko iyiye niyo tugomba dutangurane. Tugomba dutangurane, nzoza ndabereka ingene tubigenza gushika ibaye monetize. N'iyi email yacu urabona yuko nta kintu kirajamwo, turagomba tuyigirire ibe sekirize neza ku buryo ata muntu apfa kuyinjiramwo, vyose tuzobikorane. Ni ukuvuga ngo ndabahaye kaze muri video zikurikira kugira ngo tubikore. Tumaze kugenda ku ntambwe 2 mw'icumi zo kugira chaine YouTube. Aharaye rero iyi ni intambwe igira kabiri ndayikreye, mugabo haraca hasigaye intambwe 8 tuzokorana hamwe n'ibindi bintu bitari muri izo ntambwe tuzokorana kugira ngo mubone yuko chaine yacu yabaye neza. Rero nkaba ndabashimiye, nkaba ndabararitse naho ubutaha, nibaza yuko muza kuryoherwa. Ndabashimiye kuba mwankurikiranye iyi minota mikeya duhanye, nkaba ndababwira nti mukaze ubutaha tugende muri izo ntambwe zindi zikurikira, chaine yacu ibe nziza, tuyimonetize, tuyishire ku buryo baduha n'amafaranga muri Google mubona. Mugabo bisaba yuko mufata iyi video ndabakoreye mukagira j'aime, mukagira share, mukavyandikako nimba yabaryoheye, mukabiha abandi ikagwira. Iriya nzobereka ingene ica amafaranga ari uko bakuye abantu 1000. Vyumvikane rero wewe nimba ufise nk'abantu 10 uyiha, uyibahe ubasabe yuko bagira s'abone kuri irya chaine nshasha nabashiriyeho, nawe nabo ubabwire bayihe abandi kugira ngo bize kugenda neza. N'iyi video nayone nzoca ndayishiraho bwa mbere niyo hagera yuko dushirako video, mugabo urumva ko iyo ntambwe yo gushirako video ntirakwira. Ikwiye nzoca ndababwira nti reka dushireko video naho. Murakoze rero naho ubutaha, mwari kumwe na Jerome Kazabukeye, ndabakunda, naho ubutaha murakoze.